Mbanje kubaramutsa mwese mu nteze z'amatwi muri kano kanya nkuko maze iminsi mubibona mwongera mubyumva biriko biratembera ku mamedia atandukanye. Bimaze iminsi ndiko ndatabaza. Je nitwa Niyonkuru Venant, mvuka mu ntara ya Kayanza, komine Kabarore, ego mutumba ni Mugera. Nkuko mwavyumvise, uyu ni wa mugwayi Venant. Barawuciye mu Kirundi ngo uw'ivyago vyagiye n'ivyatsi ntibimubisa inzira. Venant aramererewe nabi kuri nosi. Ni mu mutege yombi. Ino twije uno munsi ndashaka kuritumbereza kuri Nyarucari umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, Ry'abarundi. Je nagize accident nkuko mwavyumvise kuva kera. Nagonzwe n'imodoka yarise Kayanza. Maze kungonga nabuze ikinyitaho birari ngorane. Ego hama tubajije dusanga baranse kondekararira. Imisi yo kudekarana nayo ngo yari yamaze kurenga. Hama niho byaje muri sentare y'intango. Biranka babiduza muri sentare inkuru ikukira igihugu, sentare y'intara ya Kayanza. Naho nyine birananirana. Ntawuzi ko byananiranye kubera bumvise nagonzwe n'imodoka ya leta. Ntawuzi na kimwe. Hama niho byakomeza biraba birebire, amagara yanje akomeza kwifata nabi, benshi mwakomeje mubibona. Hanyuma birageraho burumatari w'intara ya Kayanza arabifata mu minwe. Baratubwira ati uko biri kose ikibazo cangiye kugishikirizanya n'icubahiro umukuru w'igihugu tiyari hano tuzohurira. Ati mu nama nzocinda kimushikiriza. Yavuga mbere ko ari inama ngo izobera mu ntara ya Rutana. Ibyo byose hari nko mu kwezi kwa gatatu. Hama icavuyemo amaze kubitubwira mu nyuma atubwira ko bavuganye. Ashavuga ati nyene icubahiro nkimubwira ikibazo cawe Venant, yaciye avuga ngo tiyaciye avumera, avuga ati ko biri kose uyu muntu akwiye kwitabwaho akurikirana. Acaragena abanyacubahiro bakurikirana bazokurikirana ibintu by'iwanje. Hama niho yavuga ati niho yaciye tubwira ati uko biri kose nibakugirire amafaranga uzovurirwa ko bazana impapuro bikenewe byose babizane. Hama nanje ndabitange ndabijane mu mashikiranganje badumwe kutoki ko bazokurikirana ikibazo cawe. Bidatevye baciye baza barabitora barabijana. Biriko amahera yose asabwa kugira nivuze, kuko yaratubwiye ati nyene icubahiro yategetse yuko uzovuzwa n'indishyi y'akababaro ikagira ko itangwa. Hama ivy'imanza navyo bigaca bihagarara. Mugabo uko yabivuze siko byagenze. Twagize gutya hamaze kuntuma ibyo bipapuro byerekana amafaranga nzivurizako. Baca bavuga ngo imanza twagize gutya haciyemo nk'indwi tuza twumva ngo urubanza muri sentare baruhagarikishije. Hanyuma turarindira yuko bazontunganiriza ndabura. Twagize gutya rero turatangura turiyishuza ati none bimeze gute. Aratubwira ati ikibazo cawe twaragifashe mu minwe kiriko kirakurikiranwa, kiri mu bashikiranganje nyene icubahiro yadomye ku rutoki. Turarindira hashi imisi turongera turabaza ati none bya bintu ko rutabona intambwe biteye bimeze gute. Aratubwira ati uko biri kose ibintu byawe biriko birakurikirana. Ati mugabo ati bemeye ko bazokuvuza gusa indishyi y'akababaro izotangwa hanyuma. Mwumve amafwite aratanguye. Duca twumva biratandukanye n'ibyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu batubwira ko yari yavuze. Ndavuga ati reka ndindire. Ndarindira igihe kiraba kirekire dusubira kubaza ati none bya bintu bitereye hehe. Niho yaca duha inimero nyene ati genda mubaze, ati telefona nyene icubahiro ati ministre de l'intérieur mu mubaze. Niho twatelefona turamubaza aca tubwira ati genda muri solidarité. Muri solidarité tugezeyo baca batubwira bati aho sije nagenda natumushikaye akambariza. Aba baca bavuga bati muri ntuze mu kigega ca leta ati nta mafaranga ariyo yo kukuvuza. Mwumve bene data, umukuru w'igihugu aravuze ati umusore abwirizwa kuvugwa n'imodokari ya leta yamugonze, ariko bavuze bati nta mafaranga ariho mu kigega ca leta. Leta nzima aho itoshobora kuronka amahera yo kuvuza umwene gihugu. Ibi bintu turaza kubigarukako, ariko umengo bisa n'ibirengeye ubwenge. Niho twaca twongera dutelefona guverineri turamubwira nyakubahwa bavuze ko atamahera hari yo kumvuza. Niho aca tubwira ati ikibazo cawe rero jewe nongeye kugifata mu minwe, turiko turavugana na ministre de l'intérieur ati n'abandi ba ministre
n'uwo muri solidarite arimo ati ikibazo cawe kigombe congere kije mu ngiro. Burya niho narindira gatoya, tugize gutya turabona ko byongeye kubyura akariro, byongeye kubyuka bagire bakurikirana ikibazo canje nkuko nyene burumatari w'umukanza bidusezerana. Turarindira yuko bija mu ngiro turabura, niho twagira gutya dusubira kubaza muri finance, baca bavuga ati burya rero twaranditse twarasabye muri solidarite ngo baduhere ligne budgetaire dushobora gucisha kwayo mafaranga, ati mugabo iyo ligne budgetaire twarayirindiriye turayibura. Ati subira muri solidarite mubabwire yuko iyo ligne bategerezwa kuyiduha tuyicishe ko amafaranga. Niho rero uwo muntu yariko arabinkurikiranira yagenda, baca bamutuma nimero yiwanje, nimero de compte banteguriye. Ati rero umugwayi wanyu naza ni nimero de compte. Burya nagize gutya numva barandondeye ati zana kaka nimero de compte twagutegurira. Burya niho nagatanga, baca barandika iryo kete irasubira muri finance. Hama rigezeyo muri finance baca babwira bati si ibyo twasabye ko muduha ligne budgetaire yiwanyu. Ati none tuwe nta nimero y'umugwayi dukeneye. Kugeza n'ubu rero ibintu bimeze uko, ariko nobanza gushimira cyane cyane nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ukuntu yari yandavye byiza agafata ikibazo canje mu minwe. N'ubu nagire nongere ndamusabe yongere ati n'ubu nagoma nsubire nambambira umukuru w'igihugu yigore asubire ababwire abo bantu kuko ndamerewe nabi. Imbere yuko hagira ico mvuga nagomba tubanze twibukanye aya mategeko abiri mu mategeko 21 y'uburongozi. Itegeko ry'umunani yagise la loi de l'intuition, ni itegeko ryo gusoma aburongoye. Iryo tegeko riravuga ngo umurongozi mwiza ategerezwa gusoma abarongoye imbere yuko abafasha. Aragira ati mbega abonjejwe baragwaye, mbega barashonje, mbega bari mu bukene. Kumbure abona batagononokewe agaca amenya ico abakorera. Akarorero gatangwa naka ka Yesu canke Yezu, ngo mu gihe ariko agenda mu bisagara, agenda yigisha mu masinagogi, yigisha ubutumwa bwiza, akiza abantu ingwara, ngo ashika ahantu hari ikoraniro ry'abantu, ngo ababonye abagirira impuhwe, ngo kubera ko bari barushe kandi basanzaye nk'intama zitagira umwungere. Ngo niko guca abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi, abimbuzi ni bake, nukubwiranye n'umurima akarungika abimbuzi. Murumva n'iri tegeko rya intuition, umurongozi araraba barongoye akabona ibibazo barimwo akabagirira impuhwe. Kenshi na kenshi impuhwe ntiziza hatari urukundo. Umurongozi w'ukuri rero mu gihe abajejwe bari mu kibazo ategerezwa kubumvira impuhwe hanyuma akabafasha. Ikibazo gica kigaruka hahandi kuri babatware bacu. Koko abatware barongoye igihugu cacu boba basoma, boba bafitiye impuhwe abene gihugu bajejwe, canke n'abantu basisiye atakintu na kimwe banezwe. Venant yagonzwe n'imodokari ya leta ariko arakwiza imyaka 3, ariko umusego w'igitanda. Twaravuze turasubira turavuga kumufasha wapi. Urubanza bararuhengamika muri sentare, aho Venant niko yabandanya sinzikara. Ubu naho umukuru w'igihugu yamubwiye ati wewe ubwirizwa kuvuzwa na leta, ariko iyo leta nyene nicimujyamira. Amagara yiwe ku munsi agenda arasinzikara. Mwiyumvira umuntu amaze iyo myaka yose yitumira mwisonde atavyuka, murona yuko n'amaguru yiwe yatevye akaba paralize. Nukuvuga ngo ku munsi ubuzima bwiwe bugenda buba nabi. Mwiyumvire rero bantu b'Imana, aba bantu bacu no kumugirira kagongwe wapi. Ndiyumvira nti none abantu badashoboye kugirira impuhwe Venant ameze uko, uwundi mwene gihugu yotegerezwa kugwara gute kugira ngo bashobore kumwitaho? Ngo ni leta mvyeyi, ngo ni leta nkozi. Hariho n'abantu bazi kugahibongoza neza. Iyo bubu bw'umwe bwari kindi.
wewe uri kuranyumviriza wiyumvire hamwe ugize ibibazo nk'ibi Vena yagize bakagutera ko agapira nk'uko bariko baragirira Vena ukamara imyaka n'imyaka uri ku gitanda utabaza atawukumva ibintu nk'ibi wo vyakira gute? Ivyo ari byo vyose nta munyagihugu n'umwe vyonezera. Ibi bintu biriko birashikira Vena nukuri birababaje cane gose. Ku munsi ntibasiba kuduza amazu bagendera mu miduga myiza gusa. Mbega yaba yari umwana w'umushikiranganje canke umwana w'umushinga amateka canke umwana w'uwundi mutegetsi wese akomeye, mbega ntaba yarafashijwe? Amabwirizwa y'agateka kazi na muntu avuga ngo twese tuvuka tungana imbere y'amategeko. Aho vy'ukuri mu Burundi murabona abantu bangana imbere y'amategeko? Iyaba hari mu bindi bihugu biteye imbere, umushikiranganje w'ihiga ca leta, umushikiranganje ajejwe gushigikirana n'agateka kazi na muntu, umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu bari kubazwa uyu musore Vena. Bari gufatwa na non assistance d'une personne en danger. Vena ageze muri danger ariko barase kumufasha. Baca bakwirikiranwa imbere y'ubutungane. Ariko twebwe nyene kubera twibereye muri vya bintu vy'iwacu, vya bintu vyaziyogora duhure, vya bintu vy'ukubukomeye muri systeme, ibi turiko turavuga bitwarwa n'umuyaga. Ariko twebwe abanyagihugu na hatacho twobakorera aba bantu, Imana yoyo bazokwihurira. Turasubiye gusaba umukuru w'igihugu ngo apfume yikurikiranira iyi dossier kugira ngo Vena atezurirwe agende yivuze kandi ateko aronswe n'indishi y'akababaro. Ndabibutse ko Vena ari imfuvyi, ndabibutse ko Vena ari ntaho nikora. Ivyo vyose rero bariko babigirira imfuvyi, bariko babigirira ntaho nikora. Abantu bafise umutima nk'uyu ntibari bakwiye kwitwa indongozi za bene gihugu. Ibi ndabivuze nisunze iri tegeko rya intuition. Umurongozi nyamurongozi ategerezwa kumenya gusoma umwene gihugu, akamenya ati mbega amerewe gute, arababaye, arashonje, aragwaye, no mufasha gute. Iki rero kiri mu bimbabaza kigasubira kikambabaza ukuntu bahenda abanyagihugu ngo nabavyeyi, ukuntu bahenda abanyagihugu ngo ni leta mvyeyi. Wewe uri kuranyumviriza ukaba wemera ko ari abavyeyi, ejo bigashika ukagwara, urabitura urabe yuko bakuvuza. Ejo bashobora kukwandikira canke bakandikira uwawe bati nagende yivuze mu Buhindi azotanga miliyoni 60. Uzoca ubitura, uzoca umenya ko ari abavyeyi canke atari abavyeyi. Umuvyeyi mwiza umumenya mu gihe bigoye. Akarorero naka ka Vena, mwebwe ahubwo ntimubona neza ingene agwaye. Reka ndabereke. Nimwirabire uwo musore yari afise indoto zikomeye ingene yabaye. Yagonzwe n'imodokari ya leta, ariko murabe ivyo bariko baramugirira. Nk'abanyaburaya baravye ibi bintu bo kwiyumvira ati mbega aba bantu, aba bategetsi barafise ubuntu muri bo. Ndabira uyu muntu ingene yabaye. Nta kindi kintu wababaza atari kuduza amazu yabo gusa. Ubuzima bw'umwene gihugu nabwo buribaza. Nta muntu yategerezwa kuja mu ndongozi z'igihugu adafise impuhwe. Mu misi heze narababwiye umugambi w'amagara meza ku barundi bose. Nibaza yuko utari bwatahure atahura neza igituma dukwiye gukora uwo mugambi. Turasubiye gushimira umukuru w'igihugu kubona yarumvise ikibazo ca Vena agaca ategeka yuko avuzwa kandi akaronswa n'indishi y'akababaro. Naho abo yabwiye yuko babikora bamwononeye. Imana yo mwijuru nibahezegire mwese. Reka twibananirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Umuntu atarumviriza uwo mugambi w'amagara meza kuri bose niyumvirize urugendo rw'521. Ntimwibagire gushirako subscribe, j'aime na partage. Kandi ntimwibagire no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo ikigwa cyose dushizeko uzocuronka notification.